Docteur yaronke urupapuro rw'umusindo muri Canada, avuye muri Canada aje mu Burundi kuba umurimyi. Wa docteur w'umurimyi. Ivyo navyo ni biki? Naha twicaye hariho benshi wanashaka mu muryango bavuga nti none abandi baja baguma hari ya Amerika Canada, wewe ni biki? Byagucanze barakwirukanye muri Canada waribye. Ababwira nti no jewe sindiko ndaraba ngaha, uri kuraraba ndiko ndaraba imbere. Riske umuntu amaze kuvuka niyo riske ya mbere. Mama wawe wagusohoye ubugiye mu isi yanduye hari bigeragezo byinshi niyo riske ya mbere. Nibo mu nkutu woroye cyane gose ishuri ubona nibaza kiri mu gukwiza imyaka 2 yego benshi bibaza ngo ni nzungu ariko iyo ni ndundi ifisi ifufu nkiri yego ya ni ndundi kandi urabona ko imeze neza. Nimba bahurumbira Canada cyangwa Amerika, Canada byoshoboka ko ndayizana kuko byose narabyizi bya hariya, nta kintu umuntu ashobora kumpenda kijanye na Canada cyangwa Amerika. Nakubwiye ko nari king of the street. Aba nini nizana nkaba nabo, ico bazokenera kumenya about Canada nzokibabwira. Hanyuma nibavuga ni none dushaka cash tuzokwigira hamwe kujya nyene abanyakanada babikoze kuko nabo nyene ntihari hubatse nkuko bagize aho batangurira. Urabona rero uretse ibi nibyo bitoki wavuze byose, urumva nisi ryari ryaratitutse n'ahantu hari harabaye nabi. Se rero ni binogo vy'amafi. Yego no kuvuga urabona nkuko umutumba nakweretse ko menga uragoye, ariko twaciye tukoresha kuri avantage yacu. Tuca tugira ubu nta muyaga nkuba dukeneye kugira ngo dushire amazi mu ibi binogo. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi handa bwe kuri juste gale cadre from our sake black manchuni black bella camera n'umusaza. Turi mu kibanza ciza, turi mu ntara nziza. Kera bayita ngo ni ntara ya Cibitoke, turi muri commune Mugwi, umutumba ngira turaza kumenya ubu naho dusigaye turi mu ntara ya Bujumbura, zone Mugwi, mu mutumba turaza kumenya. Turi kumwe na Docteur bamwita Docteur Naha Jackson Quincy, numwe mu Barundi yaramaze imyaka myinshi aba hanze mu gihugu ca Canada, ariko yagaruse mu gihugu c'u Burundi. Mbega Nahayo Jackson Quincy ninde, kubera iki ntumbero yo gufata inzira akavuga ati ndagaruse mu Burundi? Nike kintu Burundi bwo mwitegako kwini point bidasanzwe yo mutumire uno munsi? Ndakura musa Docteur Nahayo Jackson Quincy. Ndabaramukije cyane namwe. Nizera kumeze neza. Meze neza kabisa. Kwini point bidasanzwe. Ego. Nagomba avuga ati welcome back mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko haciye igihe waragarutse mu gihugu cy'amata n'ubuki. Sikera cyane ariko ego murakoze kuma karibu. Kuba tazi Docteur Nahayo Jackson Quincy, no Docteur Nahayo Jackson Quincy ninde? Ego jewe ndi umuntu w'ubuntu mu bantu. Ego ndi imvukira mvuka ngaha hanyene twicaye ni Buganda. Ego oya mvuka ngaha muri commune ya Mugwi, n'umutumba wa Mugimbu mu ntara ya Cibitoke. Hanyene niho nataye uruzogi. Narahuye n'amagume menshi. Unfortunately aho nataye uruzogi ntibyakunda ko ndahakurira, nkura nk'umwana w'icyangazi, ndatembera mu mahanga, ariko agatima ko kugatumba nikigeze kamvamo. Nico gituma rero nafashe ingingo yo kuva mu mahanga nkagaruka. Uno munsi tukaba twicaye hahandi nyene nataye uruzogi ku Mugimbu. Uri muganga? Ego ndumva amagara y'abantu. Ego cyane. Ego muri bintu vya sante. Ego bikubiza kwindi point bidasanzwe. Inyuma y'imyaka myinshi uraje, twabonye igihugu ni kinini cyane, kubera iki kudashikira Bujumbura ukavuga ati jewe nje muri commune Mugwi aho nataye uruzoki, kubera iki gushima mu gihugu hose hanini ukavuga ati ngaruse ngaha? Ego nkuko nabikubwiye nakuriye mu gihugu ca Canada, nibaza kari ibihugu bikeyi ntagiriwe amahirwe yo gutemberamo mu isi. Ni kuvuga kubera ko narinzi ko aho nkomoka nje nkashikira Bujumbura, kandi nifuza ko ya Canada no yizana nkayishira ku gatumba. Nshikira Bujumbura urumva ntacyo byari kumarira umunyamutumba we wacu, kandi nk'igikorwa nk'iki yo ntazi yabandi Bujumbura umuntu nkamwe ntitwari kugira ibiteka ryo kumuronka. Abantu bari ngaha batabi Bujumbura ntibari kumubona. Umutumire abatumire ntashaka kuvuga izina mwaka kanya ntibari kuzoshika ku Mugimbu. So n'ubuntu Imana yangiriye iranjamwo nyumvira gusubira
aho nataye uruzogi. Imbere yuko dushika ngaha wataye uruzogi turabona waguze umusozi wose je nayisepare kabisa kuko wahubase neza kandi turabona ko n'abanyagihugu ngaha bagukunda cyane. Imbere ko nshikira ico kibazo ndakene kumenya ubuzima imbere ko dushika mu buzima bwo mu Burundi amahanga wayabonye gute? Mu nkundire nce nsubira inyuma gatoyi imbere yuko ngira kubyo ku mahanga ni kuvuga navutse mu muryango wikwije umeze neza hari mu mahoro hanyuma intambara iratera turatandukana nkura nk'umwana w'icyangazi narabaye mayibobo mu gihugu ca Zambia imyaka ishika 3 hanyuma Imana irangirira ubuntu kandi irankura muri kiya gishimu cyo kuba mayibobo inshikana mu gihugu ca Canada ni nayo mahanga muri ko muramba. Canada washitseyo gute? Nkuko nabibabwiye narindi umwana agenda mu ibarabara mu gihugu ca Zambia hanyuma abazungu babagira neza barankunda bangira abavyeyi hanyuma barantwara muri kiya gihugu ca Canada. Ego barakwadopse urashitseyo bangize umwana wabo wavuye mu Burundi mu magume Ego. Abavyeyi warofisa amakuru yabo? Oya ahubwo narinzi ko batakiriho. Ico gihe mu mutima warumeze gute? Nakuranye igisebe kinini hariho umusista wanje sinzi ko ari ngaho no musi nzi yakomeretse mu gihe twari ko turahunganwa kandi nasize nzi ko neza atakiriho yapfuye hanyuma ndagenda nyene nshitse hariya mu mahanga nakuze nzi ko abavyeyi banje batakiriho hanyuma mu nyuma Imana irabikora yongera ampuza nabo. Imbere kwiguhuza nabo urashitse muri Canada uvuye ku mayibobo ugiye mu muryango w'abantu. Yes. Cyarakoroheye ko wari wamaze gutimba nyene mu Burundi bitabatimbaye. Nkuko nakubwiye nakuranye igisebe kinini. Umuntu ambajije mbonye n'umurundi naramukwepa hariya muri Canada. Sinashaka kuyita umurundi, sinashaka kubona umurundi kubera ingorane nari naraciyemo. Ariko mu nyuma igisebe cyaragiye kirakira maze kumenya ko Uburundi ari igihugu ciza kumbure habaye ingorane ariko ari igihugu ciza kiruta ibindi natembereyemo maze kumenya ko abavyeyi banje bakiriho maze kumenya ko wa musista wanje akiriho n'abandi tuvukana cya gisebe cyo mu mutima cyarakize. Ego manga keshi y'umuntu hariyo ni bake biyumvira kwibuka kugaruka muri Afrika kenshi barandura imico hari ugasanga babaye abazungu mu mutwe nabo bagifise rujya rukoba gwirabura. Vyari vyoroshe yuko kakaranga ko murundi w'imirundi ibiri ukagumana ubuzima bwo hanze bumeze gute duciragaje? Ikintu gikomeye cyane kuko nanje nari narahindutse narageze aho mvuga nti okay nta muryango w'abarundi fise ndi umunyakanada mbu munyamahanga kwa nambara amaherene nari mfise dread nari gangster natembereza imodoka nipfuje gutembereza naratembera mu bihugu nshatse kujamo byose kuko ifaranga ntago cyari kibazo ico gihe nafungura imfungurwa nipfuze gufungura ariko hari ikintu ntaronka kugira ikindanga akaranga muntu ntako nari mfise urumva ico kintu nico cyama kintrava yamvuga nti ndinde who am I no kuvuga nta karanga muntu nari mfise mu ibyo byose nagira kwari kugerageza kubaho nkuko abanyamerika babayeho cyangwa abandi ariko sinari jewe I had identity crisis muri make nta identity nari mfise karagahindugana mu mutima. Ego uri muganga wifatanya gute n'imirimo y'amashuri amisi yose byarakorohera ko abandi benshi usanga bari deprime ugasanga bari muri depression ariko nta muntu abegereye abizi nta muntu abibabona ko cyane ko hariya mu mahanga usanga umwe wese yibako atawuzi ivyawe atawubibwiye n'ivyawe ntawe ubimenya. Nico gituma wasanga kugira ngo umuntu arondere umunezero tugenda mu buzima bwa gangster life kugira ubu mutimbaye nyene ariko kubera ko abavyeyi banje bari baranyigishije agatima buntu kuva nkiri muto kuva tukivana naragerageza nubwo naja hanze nkaba gangster narataha ku mugoroba nkiraba mu kiyo nkibaza kandi none ndinde ndiko ndajahe nkavuga nti none se nimba mfise nice house nice car byose ndabifise uyo munezero ntashobora gusangira abavyeyi banje badashobora kubona canka abo tuvukana. Mu nyuma ndafata ingingo rero mu mabarabiri imwe rya gangster n'irindi ryo kugira ubuntu ndafata ingingo yuko iryo barabara ryo kubaho mu buzima bwo gukayangana ariko atamizi bufise mpitamo kubiheba. Ubuntu burihabwa warugwanye gutugo rugamba kugira ngo uve mu bintu vy'ubugangster uje mu bintu vy'ubuntu mu bantu?
ntibyari byoroshe abantu benshi baranyise umusazi urumva nkaho naba banyita king of the street banyita umwami w'ibarabara kubera ko nari mfise Cadillac zibiri mfise pickup truck motorcycles urumva ibintu byose uzi ama gangsters babamo umunsi rero nafata ingingo nkavuga nti ibi bikayangana ntagari inzahabu ndiko ndaguruka nk'umuyaga mfashe ingingo rero ko mpinduye ubuzima nshaka kuba umuntu hari abambonye ko ndi umusazi hari n'abanyanse abagenzi twahebanye kandi bahora n'abacuti banje kubera ko babonye menga ndi umusazi ntangiye kwiyumvira ibyumviro byo gusubira iwacu dufise ko dukurikana baba za Canada n'ahandi baba za USA n'ahandi henshi ntiyabuze abantu bariko baracamwe ibibazo we waciyemo umuti nyawo icakurindishije kuko gwe abagenzi mwari muhuje ivyiyumviro mwari mufise indoto zimwe si urugamba rubagoroshe homemade umuti gwe wawutoye gute ni kuvuga namamvuga nti ikintu tutinya hariya muri Canada ni gufata ama risk cyo bita risk baratinya umuntu aratinya guhomba umuntu aratinya gusubira mu bukene cyangwa ugasanga umuntu yumva ko mengo buriya nibwo buzima kuko nibyo bihugu bivugwa umva ngo Amerika uronse visa yo kujayo akumva ko mengo niyo paradise ariko kuri jewe kugira ngo mfate iyo risk nuko ubwa mbere niyumviriye ubuntu niki ntangira kurondera ubuntu nigiki ntangira gukompara rero na hariya muri Canada ikintu kugira ndakigukorere no kundiha amafaranga ni nipe ni kupe ndaraba kandi ubuzima bw'abanyakanada kugira ngo babe bahari cyangwa bitwa bahariya nukubera bakoze they had to work ndavuga nti none se ngume mw'ubu buzima abari hariya mu Burundi cyangwa abavi wacu bose bame bavuga ko bashaka kuza hariya muri Canada ndavuga nti hategerezwa kuba someone to start umuntu agomba gutangira so naravuze nti nditanze akubya nyene na Yesu yitangiye abandi nanje ndavuga nti nanje nitangire abarundi biwacu cyangwa mbu wa mbere nsubire hariya ngende kugerageza ariko kandi nk'umuntu naravuga nti birashobora gucangana ntaragize ubwoba nkabona nti mbe yingingo ndiko ndafata niyo harondera abampanura bama bakambwira ni no urahejeje amashuri uhahembwa inoti nziza nukore abari hariya mu Burundi uzobafasha a distance uzobafashiriza hariya ariko kabisa numva bidahagije niko gufata ingingo ndatekera isakoshi yanje ndasubira ku gatumba hari abantu bamwe n'abari ngaha mu Burundi ndazi bashobora kuvuga ati umuntu nimbari yasaze benshi cyane naha twicaye hariho benshi wanashaka mu muryango bavuga nti none ikintu udashobora no gushira muri cadastre abandi baje Bujumbura abandi baja baguma hariya Amerika Canada wewe nibiki byagucanze barakwirukanye muri Canada waribye ababwira nti no jewe sindiko ndaraba ngaha uri kuraraba ndiko ndaraba imbere yego nimba atari banga wavuye mu Burundi ufise imyaka ingahe navuye mu Burundi ufise imyaka 6 wari muto cyane yego wari ufise byinshi gumuhibukira yego bikobiza kwindi point idasanzwe muganga rero Jackson harafasha iginga ati jewe ndazinze amavarize ndaje mu Burundi kabisa Bujumbura nini uravya ahantu amahera hatwaye kubomora umusozi ukahagira neza nk'uko kashiramwe inzu hariya hepfo munsi y'umusozi hari bitoke vyinshi cyane urabona ko ibintu vyagutwaye amafaranga menshi cyane tubwire nihe vision nihe mbona ufise yagutumye twebwe tutabona aho hantu uri kuraraba hariya kure ejo yatumye uvuga ati ndahebe ibi byose ndabizanye Bujumbura ndabizanye ino muri mugwi aho nataye uruzogi nshangaruka kuri cya kindi twariko turavuga cy'ubuntu cya kintu cy'ubuntu nakubwiye we wavuze nti ndabye ibi bintu biraboneka ko byatwaye uburyo bwinshi ariko nshaka ndakubwire kandi nibire n'akabanga abandi bashobora kuba bariko banyumviriza ntibyatwaye ibintu byinshi byatwaye abantu byafashe byakozwe n'abantu rero kugira ngo ibi bintu byose bigende neza nuko ubwa mbere naje nk'umurundi sinaje nk'umunyakanada sinaje nka babandi bita ba come from naje nk'umurundi ndaza buhoro mu Burundi ndicisha bugufi bya bindi by'ubugangster cyangwa ubwa buzima bwa hariya mbanza ndabisiga nigira umuntu nca bugufi nk'uko abandi bantu bahabaye
nta bwirasi nazanye naje nk'umwana wo ku mugimbo nukuvuga mbonye wa mugenzi wanje twakuranye agenda miguru wazi sinumva ko jewe ntegereza kumuja hejuru ngo mvuga ibyongereza n'ibindi n'ubwo ikirundi ntari ndakizi ahubwo naje mvuga ntishaka kwiga ikirundi nongere ndakibuke shaka kwiga imigenzo yo mu Burundi hanyuma tumaze kwegerana bamaze kubona ko by'ukuri ntivanguye nabo twatangiye gukorana nabo naco gituma ibi byose ubona ngaha nta mamashini amwe bita caterpillars yigeze aza ngaha ni ibikorwa by'amaboko y'abantu kandi benshi bari ngaha uno musi umwe wese arafise uruhara mu iterambere ryo ngaha kugira umusozi uduguku ubeho hatekane hame nk'uku yabikiyaya nta mashini yaje ngaha ndakurahiye kuri kubaho kandi aba bantu nibo byabona nta mashini yahonyoye ngaha umwanya n'abantu ni naco gituma urumva niyumvira ntimbe basogokuru za Egypt ajya piramide bayubatse gute ni nanje ngiye kubigerageza twarabikoze n'amaboko yacu kandi urabona ko hasa nk'ahakozwe n'imashini ahubwo hasumba hakoze imashini bikobiza kwindi poem idasanzwe ugiye kubiraba neza ubatse ahantu uraje mu Burundi ahantu ugiye kuraba nta nibarabara hashika no kuwashika ngago wabaye rugamba rurerure kabisa sinobesha nagize ubwo niri twaciyemo ni twe twagiyubakiye n'amaboko yacu nimwe mwagiyubakiye yego n'amaboko yanyu yego tubwire nike kintu washimiye ngaha gusumba kugira uze kuguru umusozi umutumba kabisa icambere ni kya kindi navuga nti mbega aba nasize ngaha nta gaciro bafise nimba bahurumbira Canada cyangwa Amerika Canada byoshoboka ko ndayizana kuko byose narabyizi bya hariya nta kintu umuntu ashobora kumpenda kijanye na Canada cyangwa Amerika nakubwiye ko nari king of the street aba nini nizana nkaba nabo ico bazokenera kumenya about Canada nzokibabwira hanyuma nibavuga ni none dushaka ikashi tuzokwigira hamwe kujya nyene abanyakanada babikoze kuko nabo nyene ntihari hubatse nkuko bagize aho batangurira urabona rero uretse ibi nibyo bitoki wavuze byose urumva nisi ryari ryaratitutse nahantu hari harabaye nabi kubera ko inkundura y'amazi ariko twese hamwe twigira hamwe ku munsi turamaze gukora turiko dukora ibintu bitwinziriza amafaranga wa wundi yashaka kuja Bujumbura cyangwa ashaka kuja i Canada why yoja hariya gute kandi cakene yakironkera ngaha ego kubiza kwindi poem dasanzwe uraje rero uraguze umusozi abagenzi babitahura gute bumvise ngwigiye kugura umusozi w'imugwe nibyo nakubwiye banyita umusazi barambwira nti abantu iyo bagiye hanze benga baca bapararangana abandi bakambwira ngo ajya n'amafaranga yamugiye ngo ari karamujya ngo amafaranga yamurenze yabuze icamaza kandi atayo nari mfise so urumva ni risk ubwa mbere nategerezwa kumenya karanga ikindanga ko ngaha hari iwacu kariho mvuka kandi ntegerezwa ako karanga ko ngaha aho mvuka ntegerezwa kuwubaka hanyuma maze kwitunganya jenyene ngenda bukebuke abantu ndabibumvisha ko uwambaye ikirezi adashobora kumenya ko kigira gute ko cera ndababwira nti ngaha ni paradizo mu imyaka 2 gusa tugerageze mu myaka 2 nibyananirana nimwabona ndabatetereje muzovanikana ka yaratubeshe nico gituma barangamburukiye baremera ko dukorana turatunganya ibikorwa ngaha turorora amafi turorora impene turorora inka turarima ibitoki ibigori n'imyumbati dutangira kwigaburira inzara turayikura ubu rero turiko turatera tuja imbere turi kuri momentum ikaze cyane kandi nta by'amafaranga umuntu wari we wese tumwita umunyamugimbu ashaka gukora mu iterambere turafise ishira hamwe ryacu bita Comité Centrale do Mugimbu duhurira ngaha n'imbere yuko n'inyubako yubakwa twarasasa karago ngaha nyene tukagira imigambi y'ibyo tugomba gukora urumva si ibyumviro by'iwanje jenyene narashigikiwe n'ibyumviro byo ngaha ariko abanyabujumbura abagenzi banje cyangwa barahandi barabate wana wewe wasaze mu mutwe kweri ariko ubu nibo bambwira ati Jamen noza kuruhukira hariya ahantu byancanze mu gisagara hashushe noza kuruhuka hariya ubuje agacabwira uwundi nk'abana ariko nimwe mwaseka cagihe urumva rero sometimes ugomba gukora ukirinda amatwi y'abantu ugafata risk kuko mvuga nti risk umuntu amaze kuvuka niyo risk ya mbere mama wawe wagusohoye ubugiye mu isi yanduye hari bigeragezo byinshi niyo risk ya mbere none nimba iyo risk twarayiciyemo yo kuvuka n'izindi twozifata ego bikomeza kwindi poem dasanzwe uraje ngaha imbere kubaka ibi
twabonye ahandi hantu ufise ibitaro hariya ubazaniye ingene umuntu ashobora gufungura hake ariko wanamwibutse urazanye ibitaro kabisa. Benshi bashitse baba babona yuko yogerageza agashira ibitaro ahantu azoronka abakiriya benshi, azoronka amafaranga menshi. We kweri iki bino bitaro ngaha mbega hoho nize mbogamizi uhura nazo na cacere ko bino bitaro biri ahantu ubona ko hagoye gushika? Nukuvuga Burundi n'abarundi twari twatangiye kwinjira mu ingeso yuko ibyiza byose canke ibintu bishoboka ibarabara ryubakwa n'abanyamahanga abagira babita bagira neza, ibitaro byubakwa n'abagira neza bavuye mu mahanga, ariko kubwanje navuga nti burya abarundi turashoboye kuko birabye nabo banyamahanga bavuga ko baje kutugirira neza baca bazana amamodoka yabazimbye, strategic planning, ibyo bita ngo consulting, feasibility study, ibyo byose ya mafaranga wibaza ko baje kudufashisha bakongera bakayasubirana hariya. Rero navuze nti turabe kwanza ibyo dukeneye nk'abantu, ibyo dufasha kugira ngo tubeho neza. Amazi twatangiriye kubaka, turubaka amazi, amabarabara turagerageza gusibura amabarabara yacu, tugenda turaraba ati amagara yacu ntashobora kumera neza tudafise ico dufungura. Urabona okay, amarigara ahagarare. Son excellence nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamabisemerera nti amarigara ahagarare. Twe twari twaramaze no kubyumva ubwa mbere, ubyumva muko dutegerezwa kugira ngo dufungure, dutegerezwa gukora kuko isi turayifise irimwa umwaka wose. Canada turima amezi 3 gusa kandi tukabaho. Navuga nti twe turahiriwe, duhiriwe duhishije kuko isi yacu irimbuka kandi dufise abantu benshi bafise ingufu. Tuca tuja ku kivi rero turimye tukabona ko twimbura. Twarabonye ko no kuja kwivuriza Bujumbura bizimbye cyane. Hariho abantu twavukiye ngaha ku musozi Bujumbura tutarigera tujayo. So twaciye tuyumvira rero ko twokwiyubakira ibitaro byacu, twise clinique ubuntu. Iyo hospital ubuntu rero ni bwa buntu nyene, ni hahandi tuvuga nti turaba inyungu. Nibaza ko byari kuba byiza yaba ari nk'ubundi ariko arabivuga kumbure ndiko ndabyivugira ubona ko menga ndi proud, ariko twavuga nti twubake nta umurundi wari we wese ahara kagera arafise uburenganzira bwo kugira amagara meza. Ntago ari question yuko ugomba kuba ufise amafaranga. Urabona ko bijya bitaro byacu ugereranije n'ibindi bitaro by'Ibujumbura nimba aho hazungurutse materiel nibaza ko turi nkakira, ariko ku mafaranga uwo ari we wese uzohasanga ntago uzosanga y'abanyabirato benshi. Uwo ari we wese, umurundi uwo ari we wese akenera kuba yovugwa araza hari akavugwa, afise uburyo akirihira atabufise. Turigira hamwe uko dushobora kubigira, no kuvuga turafata ingingo zivuye ku mutima apana za ngingo zo mu bwonko za commerce. Dushaka ko tubaho neza, tubaho tukagira amagara meza. Si bijya bitaro byonyene no ngaha nyene aha turi nk'imetero 200 twarubatseho iyindi centre de santé kugira ngo ujya muntu ashobora kuronka zijya soins zo ngaha avurirwe ngaha imbere yuko aza hariya kuri hospital iriya mwabonye hariya hepfo. Ego bino bintu bisaba ingufu nyinshi, bisaba na ideology kuko hari igihe usigira umuntu munganya ubwenge cyangwa ari munsi y'ubwenge bwawe cyangwa ari hejuru y'ubwenge bwawe, ariko n'Imana igafasha kugira ngo umuntu abantu batahurana cyane gose. Tubwire ndigaka abantu bakora ibintu bataburamo inyungu. Inyungu zawe ni zahe? Inyungu zanje ni bwa buntu nyene kumva ko hariho umuntu abayeho neza kubera ko Imana yandemye, kumva ko hariho umuntu adashobora kugira ingorane kubera ko Jackson yavutse. Niko nibaza kandi nibyo mbwira n'abandi bantu, ni usohotse mu nzu hariho ama opportunity menshi yo gufasha abandi, yo kugira neza, yo gufasha ibiremwa muntu. Si ngomba kuba ufise amafaranga, utayafise urakora. Kandi nk'ibi nakubwiye byinshi byakozwe n'amaboko y'abantu. So kubwanje mvuga nti inyungu nuko mbona ko hariho marke cyangwa akantu turiko turasiga dushobora kuzokwibukirako. Kuko ndazi neza ninabyara mvuga nti umwana wanje hariho uzomufasha avuga ati papa wawe yarigeze gukora ikintu kiza. Aco rero nibaza ko kizotuma ibyo nzosiga inyuma cyangwa abo nzosiga inyuma. I'm just passing kandi byiza narabibonye, narabiriye. Mamodoka meza narayatembereyemo, ariko byose narabonye ko rubusa igikuru ari ubuntu mu bantu. Docteur yaronge urupapuro rw'umusindo muri Canada, avuye muri Canada aje mu Burundi kuba umurimyi.
wa docteur w'umurimyi Yego. ivyo navyo ni biki? Ikintu hanini nama ndaba mbwira abantu iyo urabye kutubaho uwo ari we wese uwo mu docteur umwe mu engineer dutegerezwa kugufungura. Ni naco kintu gituma iyo abantu bambonye babonye amabavu mu maboko yanje baravuga nti mbe umuntu nkawe ayo mabavu iyo ni ikaramu nishinge zigutera amabavu kubera iki wicafuza ugenda kurima kandi abandi bantu bashobora kubirima cyangwa uja mu mirima nkavuga nti ni uri wa undi wirabira ngaha utaraba imbere gose kuko nature jewe ku gatoki wanje nzi neza ko twese turi connecte n'agataka. Ibyo byose ayo masikse n'abandi baba barimo nuko baba bafunguye. Rero kubera ko ugwaruka gwinshi iyo baronse umutsindo wa diplome mpere ngaha ku gatumbi wacu baca biyumvira ko bategereza kuza kurondera akazi Bujumbura bakabaho neza bagasezerana n'isuka. Ariko ibyo bica bizingamika abandi benshi. No kuvuga kuri jewe kurima nukorora kuko ndazi no mu gihugu ca Canada witwa umurimyi hariya barakubaha. Nico nshaka ko nozana ngaha kumva ko umurimyi kuko nico kintu ca mbere Imana yaduhaye kandi yaduhereye ubuntu. Nibwo bumenyi Imana yaduhaye kandi yaduhereye ubuntu. Uwo ari we wese arazi kubikora. Nshaka rero ko bijya nyene ari byo twokora. Nshaka ko cya kirundi cyacu ari cyo dukoreramo. Tureke kwigira abo tutari kuko nibikunda. Naragerageje kwigira umunyakanada kwigira umuzungu hariya ariko nibikunda kuko sibwo buzima Imana yampaye siko naremye naturellement nko kunama uraba imbere ugashaka kunamira inyuma ntibikunda. Yego uri docteur avura abantu ukongera ukaba n'umurimi cyane gose ukaba n'umuntu w'abantu afise ubuntu birakorera kwivanga n'akazi kawe kabuganga cyane gose ni naho ahubwo niyo opportunity nziza yo kwama simba ndi muri office ndiko ndagira ama consultations ndasohoka iyo ndi mu murima ndahura n'abantu ndabona ingwara zitandukanye ndabona intambamye mu bantu muri make nifuza kuba wa muntu ashikirwa sinshaka kwigira igihome kuko ndi umuntu I'm just like anyone else nuko gusa Imana yangiriye ubuntu ikanshira hejuru gatoyi mu byo mwisi ariko ibyo nca ndabikoresha nanje kugira ngo mbikiraro c'abandi impantambamye baba bafise babigira kandi wanashaka ntanga iki gishinga ntaye kuko je ntibyanyoroheye urabona ndi mugufi ndi muto ndi mwirabure muri Canada ariko baravuga nti who is Jackson nahayo iryo zina nini nibiki urumva no gutera imbere hariya byarangora kuko bambonamwo ubwirabure bambonamwo umunyafrika ariko ndavuga ati no problem ngaha naje gusuma ubwenge ndafise yomva kandi Imana ishimwe cyane ko nahavuye nza ngaha ngira icyo no marira umuntu akakibuka akavuga nti warangiriye neza compared to hariya kuko hari umuntu ndamuvura akitahira akavuga nti wamvuye kubera naguhaye amafaranga ariko ngaha ndibaza ko hariho umuntu mvura akanshimira akavuga nti Imana ishimwe cyane nahuye n'umuntu yangiriye ikintu cy'ubuntu kandi niwo munezero kuri jewe kuko nakubwiye ko ibindi byose narabiciyemo ariko byose n'ubusa. Ari wavuze ngo abarundi ikintu bashoboye gukorera hamwe ni gukubita umusuma gusa ibisigaye nubagore niriye banga gukoresha kugira abantu bose bagutahure haba mu intumbero imwe ngira mubabaza icyo nakoze sindakizi ariko icyo nkuko nakubwiye naguma niyumvira nti ubuntu hari ijambo bakoresha mu cyongereza ngo what will Jesus do je mvuga nti what will my mother do iyo ndiko ndaraba kuko mama wanje narinzi ko yari umuntu w'ubuntu iyo ndiko ndafata ingingo izarizo zose ndavuga nti yaba mama yari karandaba mwaka kanya ndenganya ujya muntu kubera ko mfise imodoka yanje nziza cyane ariko agenda n'amaguru nkamusiga mu nzira mama yonyohera yobishima Imana yobishima cyambona ko rero ko nimba umuntu agiriwe ubuntu nimba naragiriwe ubuntu nkaronka ibintu no kugira ngo ntibinjemo jewe jenyene ko ntago ni byinshi cyane vuga nti reka tubisangire n'abandi sindiko ndavuga ibintu byonyene n'ubumenyi rero kwegeranya abantu ndabegera ndababaza nti mbe twokora iki sinza kubabwira nti dukora ibi nanje ndazana ikiyumviro nkavuga ntifise iki kiyumviro uko ubuje akambwira ngo yes boss ndemeye ndamwira ntoya wewe subira inyuma ntago ariwo turi kumwe nshaka umuntu amfasha kuyumvira kuko ndabikoreye ngaha
jewe nkava mu mubiri cyangwa simbe nkiri ngaha bizoca bitembagara. Shaka ko dukora ibintu mwebwe mushoboye mu gihe Jackson Quincy na Haya tazoba ari ngaha, ibyo bintu bizobandanye. Indoto rero nizo nazanye, ibindi byose tubikorera hamwe. Yego. Nizo challenges gihura nazo, mbega nikihe kintu usaba yaba leta canke abandi bantu mu mugambi ufise kugira ngo bandanye woroherwa gusumba? Ubwa mbere dusaba Imana ko yoduha amagara meza, kuko umuvuduko turiko mwawubonye ni umuvuduko udasanzwe. Imana iduha amagara meza. Hanyuma ikindi ni ukubandanya dufise ubuntu, ishaka ryo gukora mu rukundo, kwihangana kugira ngo nitunyarukire kuronka amaronko cyangwa ibintu byihutahuta, kuko bavuga ngo yarihuse byari bihumye. Hanyuma leta nk'umubyeyi tubandanya dusaba kudushigikira mu bikorwa dukora. Turi abantu b'abakozi, hariho amashirahamwe aza menshi mu Burundi, niba bashikane hagati mu gihugu baraba imigambi iri kirakorerwayo, hanyuma baterera agacumu k'ubumwe cyangwa bashigikire. Ariko simvuga ngo baze kudukorera, batuzanire baduhereze, kuko bijya nibyo bigira abantu bumuga, bikagira abantu abasegerezi, abasabirizi. Twe nituri bimuga kandi turafize ubwenge, turafise ingufu, twifuza gukora, ariko nta bavuga ko umutwe utigira inama. Gufashanya rero amashirahamwe hariho nko mu burimyi n'ubworozi, turakeneye ama centre de recherche kugira ngo dukarishe ubwenge. Turakeneye umuyaga nkuba kugira ngo dushobore gutransforma ibyo dufise. Turakeneye amabarabara meza, kumbure hari aho tudashobora kugeza twebwe. Ibyo ni mu byo leta mbyeyi, leta nkozi kandi senzi yo dufasha kugira ngo ibikorwa byacu tubandanya dukora ntibihagarare juste kubera ko izo ntambamye tudashobora kuzirengana. Mu myaka 10 bibandanyije uku mugimbu yibona paradise. Iparadizo. Yego. Paradizo kuko iyo nsohotse vision ndiko dufise nibyo mbona turiko turaraba, sino bisigura ni nko kuraba hejuru muri horizon. Urabona ko ndi confident ibyo ndiko ndavuga. I don't smoke, I don't use drugs. Ndabikura iyi confiance ubona mfise ni kubera ko abene mutumba abo ku mugimbu barabinyemereye. Uvuga rimwe bo bakishura ebana bagaca bishura imbere y'igihe. Biboneka ko twaratebye kuzana ibyiyumviro. So mu myaka 10 rero tubona paradizo, tubona ubujumbura ngaha, tubona Canada, tubona bijya byose. Umuvuka mutumba wa mugimbu yogenda gusumira hariya hanze. Twifuza ko byose tuzoba tubifise ngaha. Ugiye kuraba runo gwaruka n'abantu ubwo ngaha cyane imugimbu, urabona ko ari abarimyi n'aborozi. Waguze umutumba umwe urawubasemwe hariya hepfo, nibaza ko ngiruza ko duva akanya tuwaca iminota 2 naho umwanya ngira ari mutoya twereka abantu imigambi iri kurahakorerwa. Ego cyane. Ego. Umutumba umwe mu rumenga ni muto cyane kugira ngo imigambi yose wifuza ikunde. Mbega hari cyo uri kurakora haba gukarishiriza ubwenge bano bantu canke naho ikintu wowe uri kurategura kugira ngo buno bumenyi ufise ubusangiza urundi gwaruka go ngaha ikanugwa handi, kuko no ngaha tuko dukurikirana n'abantu bandi. Ego, icambere ibyo dukora ngaha tubyita model, ni model Karorero. Na karorero abandi bashobora kureplika, bashobora hariho abantu abarundi bafise uburyo bwinshi, kumbure bikonsantra ahantu hamwe ibujumbura, ariko tuvuga nti no hagati mu gihugu murashobora kureplika ibi bikorwa, murashobora gukora imigambi nk'iyi cyangwa mukayigira n'iyindi minini. N'abandi bose baje, kuko abantu bakora kuno mutumba sabavuka ngaha gusa. Abaganga dufise bava mu gihugu cyose, Mwaro, Gitega, Kayanza, Bujumbura, Rirare, Bubanza, urumva bava mu ntara zose kandi bakaza gukorera ino. Tuvuga nti hari iwanyu nta kintu nk'iki umuntu ashobora gukora. Turorora nk'amafi par exemple, uraza kuyatwereka hariya. Mazi misinge hari ugwaruka ruza rukavuga nti wacu turafise umwonga, woza ugatembera ukanyereka ukuntu borora amafi. Ibyo ndabikora nezerewe cyane kandi ku buntu, ariko kuri jewe si ubuntu, kuko ndazi ko icyo gikorwa ndagihembegwa. Hariho Imana buntu
ikimpembera ico gikorwa niyo nyungu yiwanje kandi iyo umujene aciye abikora iwabo nkagenda ndamushigikira ni byiza cyane kuko barabishima ni ukuvuga rero ko ibi turiko turakora saha honyene turagerageza gukarisha ugwarukana amanara ubwiye ndakora motivation speaking ndatanga igishinga ntaye canje nakubwiye ubuzima bwanje ntibworoshe buriya ngaha urabona kuhavukira byari bigoye mu bihe by'intambara ariko uno munsi urabona ko ibintu biriko bigenda neza nico gituma iyo mbonye umwana mutoyi ko najewe hari gihe narindi mu buzima bubi burushaba iyo ndamubonye mbonamo umukuru w'igihugu mbonamo umukuru wa banki maybe banki mondiale mbonamwo ibintu byinshi cyane nico gituma focus yanje ari kugwaruka bambe ku bana bakiri batoyi kuko ndazi neza ntahengeshanya ko imbere habo ari heza mu gihe tuzoba dufise amahoro n'amagara meza yego icyo hano urugwaruka rwinshi ruba mu madiaspora atandukanye hari umuntu agiye kuba hanze yumva aba hanze ugasanga ntiyibuka ikintu na kimwe cyo gufasha mu gihugu ciwe ugasanga n'imiryango barayibagiye bamwe ugasanga hageze nuko avuga ikirundi mu bantu yumvise uvuze ikirundi akaja guhunga nawe watubwiye ko ahunga abarundi yego impanuro uhereza abarundi bari mu makungu nizaye icambere novuga cyoroshe cyane bogenda bakagira recherche ubuntu icarico kuko ijo ni jambo riva muri Afrika bakamenya neza na neza ijambo ubuntu izo bari intango kuko najewe niho nahereye kandi urabona ko ntabaye disappointed bamaze kwiga ubuntu icarico bace biga rero ubuntu n'umuntu umuntu ni iki umuntu zo kugenda kwireplika gushaka kwigira umugangster wo muri Amerika utari we kuko hariya si wacu iburaya si wacu ntidusuzugura abahavuka cyangwa abahaba bamaze kumenya rero aho bari abo bari bo ntibazoba bakiri proud ntibazogira ukwirata ko kwanka kumenya ikirundi ciwabo ko kwanka guhura na nyirakuru wabo atazi ikirundi kumbura nuka mu kanwa bazovuga nti niwo jewe nduriya niyo nkomoko yanje bamaze kumenya rero inkomoko yabo azoba ari intango yo kugira iterambere kugira ngo hahandi bariko basuzugura cyangwa badashaka kwitirirwa baharinganize bahagire neza kugira ngo n'uwundi ntibazogira isoni zo kumubwira nti jewe ndi umurundi nkuko nanje nta soni nyifize zo kuvuga ko ndi umunyamugimba kera byarangora ko navuga nti nahantu haberi intambara nyinshi habaye ingwano hasesetse amaraso menshi bitatuvuye ko ukumva urafise n'ubwoba bwo kwivuga huva ariko ubu ndi proud yo kwiyita umunyamugimbu kandi ndazi hariho n'abandi batavuga ku mugimbu bavuga nti yaba natwe twaba ku mugimbu kugira ngo tube muri irya terambere cyangwa tubone irya terambere riko rirahaba so ubwo gwaruka ruri hariya hanze nibige kandi ndabinginze ndabasaba ko bategereza kumenya abaribo Afrika niyo nkomoko y'ubuzima bwose niyo ntango ni waba w'intango y'ubuzima ariko ubu twese tuba dushaka kuyihunga ariho ubuzima bukomoka ndaba emotional ndiko ndabona ko ibindi bihugu bidahagaze bidafise na fondation ari artificial ikintu cyose bakijya bagisumye cyangwa bagikuye ahandi cyangwa bagimodifie ugasanga bariko barabaho nk'ubwo buzima artificiel kandi bafise iwabo muri Afrika nibagaruke muri Afrika uwo bizogora azonshikire ndi open anytime ansabe impanuro ambwire nti mbe Jackson ama challenges waciyemo nayahe kugira ufata ingingo yo kuza nabivuze duteze Afrika yacu imbere nta bundi buhinga umaze umwanya ngana gute ngaha mu Burundi nagarutse mu mpera z'umwaka wa 2013 ego nibaza ko iyi party tuyigira tugiye kuraba hariya sawa kuba turagira pause gatoya asante sana amutwereke ayo migambo aho hirgeje murakoze cyane Queen Poem nakubwira ko biano camera mwita umusaza kuri micro juste Gael uru n'umuhushuro turi muri Mugimbu niho biriko birabera nuko rero aha turiko tuja mu ndimi wawe ego aha nkuko wabonye landscape kuna ahantu hameze urabona ko nahantu atamuntu yari yibaza ko tohubaka nahantu umuntu atibaza ko hashobora kuba ubuzima naho se hari haratwawe so twaragerageje korora inka kugira turonka amase tubafumbire turaca ibyo bita imikobeko hanyuma
turaha nukuvuga Imana yaharemye uku for a purpose nukuvuga ngo yaharemye ngo twese duje tuhahunga so tugerageza kurima uko Imana ibigomba ego rero hose muciye umanuka ego turabona yuko waguze uyu musozi wose gushika hari inyuma siziko cameraman akora bikamera neza gushika hari ya hefo cyane gushika ku mazi ni kure hari ni nka 50 hectares hose hamwe ngaha aho ubona rero ibyatsi ni gisagara harimo abantu urabonamo ubuntu harimo ibitungwa n'ubworozi ubu karibu sana ndabereke ego aha no wantembere ukifuza umusigati urabona ko ni ku mbuga nyene oya ushaka urabona nk'ujya mwana hajya arafise inanasi hajya zivuye mu murima urabona ari amatunda yego so aya nayo namabungo yes yego yes so urabona ubu nahantu hari twarahahunze kwa ariko urabona ko ugwaruka baraza kuhatembera baraba amafi bakaryoherwa ego nahantu h'abantu ego turafisemo n'inkoko zitemberera zikamenya aho zitaha ego hose rero ni binogo vy'amafi ego nukuvuga urabona nkuko umutumba nakweretse ko menga uragoye ariko twaciye tukoresha kuri avantage yacu tuca tugira ubu nta muyaga nkuba dukeneye kugira ngo dushire amazi mu ibi binogo nukuvuga amazi ava ruguru tugakoresha gravité akaza mu kinogo ca mbere ikindi cyo haruguru gihereza ico hepfo hanyuma tugaca ya mazi ava nyene mu ibi binogo by'amafi niyo tongera gukoresha mu kuvomera imirima yacu kandi arimo n'ifumbire hano hantu amazi mwayamanukanye ego amazi twayimbye mu musozi uri hari ya ruguru forage bijya bya forage ego twagize ibyo bita captage wa twarimbye mu ibuye nahantu amazi yari asanzwe ari kuva kera turagira captage turayubaka neza turagenda turayatwara muri laboratoire Bujumbura turaraba ko akwije ibisabwa dusanga bashararengeje ahubwo ntago turinda kuyateka cyangwa kuyahingura ukundi kuko ni naturel dusha rero kubera ko dufise amazi menshi y'umurengera turabona ntituzoyakoresha mu kuvomera imirima yacu mbere yuko tuyavomereza umurima wacu nta bindi twokora tuyumvira ko twokorora amafi dusha tubaka rero ibi binogo by'amafi wanashaka biri ubwoko bibiri hariho ubwubatse n'isima hariho ubuza akavuga ngo none nka jewe ntafise amafaranga ngo bona nk'uyu mugambi no ukora twaciye tugira kandi n'ibindi byubatse mu ivu umuntu yimba gusa afise ingufu zo kwimba agashiramo amazi agashiramo n'amafi urumva rero amazi amanuka ku ma escalier kinogo ca ruguru kirahereza ico hepfo kigahereza n'ikindi hanyuma kumwisha ry'amazi ya nyuma tukavomereza ibitegwa tukongera kandi tukayafumbiza kuko nifumbire ni ntabire arimo intabire nziza kubera iya algae ikuramwo iya vero ubona mu mazi abari fumbire ego nibifungurwa nyene cyangwa amatotori y'amafi nayo nyene turakoresha mu gufumbira imirima ego ariko agiye kuvura utagiye mu bintu by'uburimyi docteur en agriculture kara kantu kugira ngo kumbura umuntu abe afise akantu professionnel ariko byose birakorana nta ngorane ni kurima n'ukorora niyo mpano yanje nibyo bintu nkunda niho nduhukira muri make iyo ndiko nka hobby yawe it's a hobby yes Queen Employment idasanzwe turacyariko turagenda rero kuratubwira yego so igiti cyamye kiri ngaha twarakigumijeho turatera n'ibindi tugakorana nabyo kuko nibyo bituma tugwanya bimwe bavuga ngo climate change nibyo bituma umusozi udatwagwa inkukura nibyo bituma natire iguma ari natire bwa buzima nyene twari dusanzwe tumenyereye kuva kera tukambika ni yayindi muri wa mugambi yewe Burundi urambaye yego ago nshaka ko twoba babandi bazana amatrakteri bakarandagura ikintu n'igitegwa kuko aha nubwo navuze twavuze imfungurwa gusa n'imiti kama ngaha irimo ibyatsi byinshi ubona ngaha ni bwabo ni ya miti kama basokuru bamye bakoresha ni kuvuga rero ko tugerageza kuba bungeri beza inosi mubona ngaha nico gituma igitegwa icari cyo cyose turakibungabunga nico tutitereye tukagisanga ngaha caremwe n'Imana naco nyene turakibungabunga ego harakibitoke byinshi ego 50 hectares kabisa ibi bitoke navyo tubona mwamaze no guca
nukubera ko twararavye ikintu kimera ngaha ndibaza uzawumva ngo inzoga bita rugombo ngo mu cibitoki ca rugombo yego ca rugombo naha nyene biva urabona ko abantu hariya ruguru baryohewe wabibonye naka kagwa nyene baragatema babyita gutarika hanyuma bakenga hanyuma bakagana inzoga ari yindi nyene wumva bita ngo ya rugombo tukayishora hari Bujumbura iyindi bakayikonsoma ngaha nyene abashobora kuyinywa yego bisigura ko ngaha nyene ivyo mukora muravyirimira mukavyikoresha musezegara mukawishora gatwara handi mukawishora yego iyo niyo habari kabisa are nko ku munsi avamwe ibitoki bingahe ku munsi ngaha no kumufunda atari ngaha ariko urumva batema rimwe mu ndwi urabona amahegitari nkaya havamo ibitoki byinshi ibyo tudakoresheje duca kubera ko mba nkeneye ibishishwa by'ibitoki singurisha igitoki cyose cangurisha imihwi bazana amabase tukabagurisha tukabakagura ku mabase natwe tugaca turonka bya bishijwa kugira tubigaburire ibitungwa byacu inka n'impene dufise ngaha ibindi nabyo tubifumbize inosi urumva twabaye kondisiyo ko bagura imihwi gusa ibindi tukabisigarana kugira tubikoreshe izindi inka ziguma zivuga ngo yego no kuvuga twagiye dushira inka mu maparti atandukanye tutazegeranije ubwa mbere bidufasha kuronka amase yegereye aho inka yose ibiri no kuvuga itongo ryose rironke ifumbire ariko yego ni nayo nzira nziza kandi yo kurinda ingwara inka kugira ngo ntizigwarire icarimwe yego ko amazi ava ku musozi twe turarima wo kwibaza ngo ni mu Kigobe uranabona na hari abantu hasigaye hari nyabagendwa kera nta muntu yahaca kubera batinya abasuma cyangwa bagatinya inzoka ariko ubu yabaye niyo nzira ngufi abantu ntibakizunguruka hariya ruguru baciye mu mabarabara manini ubu ni nyabagendwa kuko hari ubuzima yego mu bitungo woroye harimo n'inka ego turorora inka cyane gose ishuri ubona nibaza kiri mu gukwiza imyaka 2 ego benshi bibaza ngo ni nzungu ariko iyo ni ndundi ifise ifufu nk'iri ego ya ni ndundi kandi urabona ko imeze neza bya bindi bavuga nti mbe kubera iki wizi ibi nibi tutabyiza ariko turabikora kandi bigenda neza nibaza ko igikuru nuko tugira umutima wo gukunda iya passion turayifise hanyuma tugaca dukorana n'abantu sinama ndahari iminsi yose ariko urabona ko ibitungwa bimeze neza nuko nara develope abizigirwa nshobora kudelega nshobora guhereza igikorwa ariko naberetse vision mfise iyariyo hanyuma bakamfasha kugira ngo iyo vision tuyitembereze nimba atari banga mu mahegitari 50 ufise abakozi bangana gute dukoresha abakozi benshi bakora mu mirima barenga 50 bakora ku munsi hanyuma izi nka nazo ziri mu ma place arenga nka 20 imwe yose bifise uyikurikirana turafise n'abakuru b'abandi nk'uyu n'umwagronome akongera akaba n'ukurikirana iby'inzuki korora inzuki hariho abandi baraba iby'uburimyi hariho abaraba ibyo kuvura izi nka hari rero na yindi equipe twaciye twarondeye abafundi bazi kubaka aba engineer turababwira nti nuforome equipe hanyuma tugire ishira hamwe ryo kubaka kugira ngo dukore iby'iwacu n'abandi badukeneye tuzogende kubafasha mu iyo equipe rero yo kubaka aho harimo nk'abantu bangahe abubaka ni nk'abantu 30 bubaka urumva ni inzu y'intuze y'inka ibomotse nta muntu ampamagara barazinanye baca umwe acabwira abafundi bubaka ntiyamara ikiraro c'inka cabaye nabi hatenewe kubetona bagaca bagaruka bakaza bakabikora urumva byose turabyikorera ntago ari ibi gusa dukora kurima no korora n'imyuga aho tuba inzu tuba dukeneye zirakenera charpente zirakenera amadirisha nk'ijya nzu warimo hariya ajya amadirisha ni twe twayikoreye uko nukuri ndiko ndakubwira ariko biravyo kwibaza ko ari ikintu cyabaye importe igikuru gusa nuko ico barabizi kandi barashoboye ico ndabashi akantu nshirako kabijya no kuvuga nti itonde ukora ikintu neza ugiha agaciro kuko utagiha agaciro ni hahandi uzosanga tuguma dushaka kugura ibyo mu Bushinwa cyangwa mu ahandi twibaza ko mu Burundi tudashoboye rero kubera ko nabibonye uko babikora hariya muri Canada no ngahanda babwira nti itonde
no kuvuga nk'umuntu ariko arasudira nkabona ko yaremaguye yagize ibintu atari byo ndamubwira ntigende bisubiremo byose. Rero iyo mwabonye ko nca ndababwira ntibisubiremo byose, ubu turamaze kugira discipline yo kwitonda tugakorana ikintu dukoze kiba ikintu kiza, kiba ikintu gikomeye kandi kiba ikintu n'abandi bashobora guhurumbira. Niyo foro ntituragera ho, ntiturashika aho dushaka, ariko turabanyeshuri kandi turiteguye kubandanya tumugo rugendo rwo kwiga no kumenya. Yego. Fukomeza ku yindi point idasanzwe tugomba duse n'abasozera, n'ikihe kintu cyari gikenewe tutova ngaha tutavuze Dr. Jackson? Jewe nibaza ko ahanini n'urukundo dutegereza kuvuga, turi ngaha kubera urukundo, kubera ubuntu. Abarundi bose aho bava bakagera, nibaba bifuza ko tuyaga, ndabaye karibu sana. Ndi kuri Facebook, boca kuri mwebwe bakanshikira. Facebook ni gute? Ni Jackson Quincy na hayo nyene, ayo mazina yanje. Ni kuvuga rero nibaza ko Uburundi, Afrika twaracerewe cyane mu iterambere, twishinze iby'abandi, twishinga ibindi bintu, twibagira kubaka umushinge, ariko ntituracererwa cyane gose. Imbere ni heza. Sinogenda ntavuze ko nifuza, mfise indoto ko Afrika, Uburundi buja kuri map. Sinshaka ko Uburundi buzosubira kuvugwa ko ari igihugu gikenye mu byanyuma bikenye, kuko bajya babyandika bakontrola media, bakontrola information, bagaca bivugira ibyo bashaka. Abarundi dushishikare kwiga, tubeduke, twige kugira ama research kugira ngo natwe tuzokontrole, kuko birambabaza iyo numvise ngo Burundi ni igihugu gikenye cyanyuma mu isi, ngo kiri mu ca kabiri, ni number 2 mu bihugu bikenye biri ku isi yose. Ibyo sibyo, ngo Burundi nta mahoro hari. Nko muri Canada, iyo ngiye iyo nje ngaha mu Burundi bambwira ngo Burundi ngo buri kuri no travel list, igihugu kitagendwa. None hari kuvaho mwazenga hari amasasu murumva. Turatekanye gose, turanezererwe gose. Muri Canada ahubwo niho nshika nkagira n'ubwoba, nkavuga nti aba gangsters bashobora kundasa bariko badandaza ibimogi canke ibindi, ariko ngaha twibereye amahoro. Inzu zanje aho ngyama sinugara n'imiryango, nta bapolisi mfise, nta security. So Uburundi ni bwiza, igisigaye nuko natwe tubuduza hejuru tukabushira kuri page, igisigaye tugira amahoro n'ubuntu mu bantu. Ndagushimira cyane Dr. Jackson. Nizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzo twitaba, tuzogaruka ngaha turabaho mugejeje bikaba. Karibu sana. Reka nabashimire, ndabashimira bose mwavyo murimo murabana natwe gutambara mugaza, mbese biranagwaza ariko mukabana yamutwereka gwa rukundo. Kuri micro ni juste yahevye from Morrisake Black Mashoni Black, bende kabara n'umusaza abanyamugimbu. Ndabashimire cyane mu iterambere, turaramukije cyane. Ariko akamo kayo nishinda kuva abanyamugimbu, turabaramukije cyane. Yeah. Asante sana.